ufise agaciro kurusha uko uvyibaza n'uko bagufata. Ntugate umwanya wawe n'abantu bataguha agaciro. Umuntu wese ataguha agaciro ntagukwiriye. Ntumare ubuzima bwawe bwose utegereje ko uyo muntu aguha agaciro umwanya n'umwanya. Ntiwihende. Menya neza ko niba atabikoze kuvana na mbere, kubera iki yobikora uyu munsi? Butuma ari ukuri kwe kubabaza, hakaba mu buzima bw'ivyijiji. Niba hari uwugukunda vy'ukuri, agukunda ibihe vyose, atari umunsi umwe hama ikindi gihe bikanga. Iyo umuntu agukunze, urashobora kubibona mu buryo agufata. Arabikwereka cane mu bikorwa kuruta mu majambo. Nubwo bikomeretsa umutima wawe, ugomba kumenya misi yose ko ibintu bitama bigenda nk'uko ubishatse. Kenshi duhora twizera ko tuzobana igihe cose n'umuntu twatanguranye mu buzima bwacu. Ariko ikibabaje cane ni uko tutavyiyumvira kumwe. Twese ntituba dufise intego imwe. Ntabwo tuba dukunda mu buryo bumwe. Twese ntabwo tuba dukoresha n'inguvu zimwe. Kandi ikibishe cane ni uko uguma wizirikira kuri uyo muntu, ku buryo uguma ushaka kumuhindura. Kugeza naho wiyibagira ndetse ukibagira ko unabaho. Ariko ukuri muri vyose nuko atawukwiriye kubaho muri ubwo buzima. Igihe udahabwa ikibanza ukwiriye, ntuzigere usaba urukundo canke kwitabwaho. Uko ibihe bigenda, urukundo rw'agahato ruba rubishe kandi ntaco rumara. Rero kumenya kwikura mwako kaga. Umuntu ataguha agaciro ntagukwiriye na gato. Ikintu ciza cyo gukora ni ugukuramo akarenge hakiri kare. Kuko ni vyiza kubaho wenyene kuruta kubana n'umuntu atumva, kandi kuri we utaboneka. Umunezero wacu uterwa natwe, ntabwo ushingiye ku bandi.